twariyemeje bitari bike ko tugiye gukorera hamwe dusenya dushira ku mugozi umwe kuko twari twaravye dusanga by'ukuri twari twarihenze dusanga twatanye urugamba inzego z'ubushikiranganje bwo kwegeranya ubutunzi cyane cyane ikigo OBR twasanze hariho abadandaza batugiriye nabi amakori cyane cyane TVA bakayegeranya ntibayishikana abandi nabo bavana ibidandazwa hanze bakabinyuruza ntibishike ntibirihe umusoro akaba n'abandi rero badirumbanya ubutunzi bw'igihugu mu buryo ubucanga ubundi niho twifatira ingingo rero twese tuje hamwe inzego z'intwaro inzego z'inyamiramabi kugira abariko batugirira nabi tubashikirize inzego z'ubutungane parke kore dossier hanyuma sentare ikimanza mugabo ico twifuza ntikwari uko abo bantu tuja kubafata kwari uko bihanura ko twabateye akamo ko umwe wese ukwihanura kugira tuje hamwe twubaka igihugu cacu na cyane cyane ko gikeneye intererano y'umwe wese amakori atangwe ashike mu kigega kandi akoreshwe neza atawanja wangura ico gihe yakomushikanganje ajejwe igiga ca leta yari yatwemereye ko bagiye kurondera utumashini two gutoza amakori bita TVA bayegeranye kubera amafagitire bahora bakoresha yari amafagitire adatomoye yafasha benshi kunyonora tubanze ubwa mbere dukenguruke tugiwe imbere n'abashikiranganje n'inzego zitandukanye mu gipolisi mu butungane no mu ntwaro mwarafashije byinshi kandi umusaruro twarawubonye uko nibaza mu kwezi kwa12 amakori twari tugize imisata yo tubona mugabo kwezi kwa12 kuyarategekanijwe twaciye turonka ahantu kwa kwezi kwa12 2024 duhejeje kugira ijya nama twaciye tuja ku 98 n'ibice 7% kuyarategekanije muri uko kwezi murumva ko izi nama zazanye umusaruro ukwezi kwa mbere tuca duronka 105%. Murumva ko byaraduze kwezi kwa gatatu twaciye turonka 101%. Kwezi kwa kane turaronka 97%. Kwa gatanu turaronka 104%. Kwa gatandatu turaronka 105%. Muri rusangi turavye umwaka niyo hari habaye ibihengeri turafise ibiharuro dufise 101.5%. Nukuvuga amakori yarasanzwe ategekanijwe yarabonetse yose turarenza. Niyo hari bibazo hariho abakoze biraboneka. Niyo ayo makori yabonetse uko sukuvuga yuko amakori yose aba yitezwe aba yarinjiye bivanye n'uburyo twagiye turashira. Je nibuka mu 2020 amakori twatoza yari imiliyaridi 1,200 arenga ko dukeye ku mwaka. Mugabo ubu turi mu miliyaridi 300,000. Yarigwijije inkuru 2 n'igice zirenga mu myaka gusa 4. Cyumvikane rero byo bica bisigura iki? Analize twe tucatugira iwacu. Cyumvikana yuko hari amakori menshi agenda umva haracari ahantu ho gukura amakori henshi akiriyo. Ikindi giharuro nobaha kugira dutahure neza ubu mashine nyabwonko butanga fagitire ivuye novuga nyabwonko mu bisanzwe bukora cyane kwitagisi iyi TVA tagisi nyongera agaciro niho bifasha cyane. Mu mashine burenga 3,000 tumaze gutanga TVA yaciye yiyongera ibice birenga 30%. Tumaze gutanga mu mashine 3,000 gusa. Ibyo mu mashine 3,000 mu bisanzwe nta n'iki 10 turashikana. Kandi TVA
ni ica kane c'amakori yose turonka. Kuvuga TV usanga iri hagati y'imiliyaridi 400 n'imiliyaridi 500. Mu bihugu vyakoreshejwe kajya kamashine ngira ngo ni nka vyose nko muri iyi region ya East Africa ni nka hose nta hantu uzosanga batanga agafagitire banditse ku mpapuro. Kuva ahantu hose uzosanga nk'ubu ibihugu byinshi vyakoreshejwe utwo tumashine iyo TV yaciye yigwiza kabaye gake yigwijije na 5. Sinzi ko mu bice ndiko ndavuga. Uno musi niba dutoza miliyaridi 400 muri TV twokwira twose twoca dutoza imiliyaridi 200,000. Cyumvikana ko uno musi ari miliyaridi 1,600 agenda kubera ko kamashine katariko karakora. Kandi rero iyo TVA si y'umudandaza ni y'umwene gihugu aba yatanze, kuko umwene umudandaza arazana ikidandazwa akaraba yakiranguye agashirako transport ibikagaheza hanyuma agashirako inyungu yiwe agashirako hanyuma agashirako TVA ikariha umwene gihugu. Ikibabaje rero nuko iyo TVA iyo tax yongera agaciro itozwa umwene gihugu ayitwara mugabe aho kuza muri leta nguzoze gufasha wa mwene gihugu ikacija mu mufuko w'umudandaza. Cyo nico cyambere kibabaje. Tukaya tubaza tuti none ko hose bwakunze vyogenda gute mu Burundi ho nyariho vyanka. Cyo nico kibazo tutegeza kuyibaza. Vyogenda gute yuko tuguma twemera duhomba ayo mahera kandi abene gihugu bayatanze. Aha rero niho dusaba hanahereye kuri iyo nyene yonyene twebwe muri OBR na n'ubushikiranganje twafashe intumbero y'uko novuga abashoboka bose mu mezi 3 bazoba bufise. Tugiye gushiraho novuga imigwi ku masoko makuru ikoreraho indwi imwe hariho nama nibi vyuma bitanga amajwi isigura ingaruka mbi zo kudakoresha ako kamashine, isigura n'ibihano bitegekanijwe. Biranditse neza yuko utari kuragakoresha uca uhanishwa amande ashika 500,000. Biranditse yuko wasohoye fagitire itari muri ako kamashine, iyo fagitire wasohoye ucucibwa amande yo kugwizana 2 y'iyo fagitire wasohoye. Biranditse neza yuko uguze ntusabe ifagitire iri muri ako kamashine, ivyo bidandaza byawe bifatwa ukabigombora utanze 20% by'iyo fagitire itaciye mu kamashine. OBR ntitwokwira hose n'abapolisi ntibokwira hose, mugabo abajeje intwaro bari hose. Abapolisi bari henshi gusumba aho abo muri OBR bari. Nabo muri OBR tuzofasha. Nico gituma rero no munsi tuvuga duti twese duhaguruke kuri izi ngingo ziba zasiguwe neza dufashanye. Kuko nk'ivyo vy'amafagitire polisi zodufasha izoja kwibarabara ku maagisi, none si polisi zodufasha turi kumwe na OBR. Twego sici turungikira muri OBR. Genda hajya muri OBR, genda hajya muri OBR tuinjiza amahera. Canke baca baza kugura kaka mashini. Abaguzi bidandaza kuzobura. Administration ku bintu cyane bijanye no mu masoko yabivuze komiseri generale aje. Ku vy'amasoko intwaro idufashe batanga amera murazi ko muca muronka 50%, OBR nayo ikaronka 50%. Ivyo urumva ntitwobikora twenyene ata ntwaro irimo. Bisha bisaba ko baheza bakadufasha. Hari ibi kandi byo kuduza ibiciro. None itegeko rirahari yuko cyane muri by'inzoga ububare burazwi burenza ko 200, uburenza ko 500 burazwi, uburenza ko 1000 burazwi, kandi buza kumenyekana ari uko baguze irya licence d'exploitation kandi bakongera bakayimanika. None
banyakubahwa mujeje intwaro, banyakubahwa abapolisi, abantu baduza ibiciro gute itegeko risanzwe ryikwije. Abasaba utumashine dufashanye twebwe ico tuzokora no kutugura gusa tukaba twinshi, namwe aho tuzoba tugiye mu ntara tuzobasaba abo muri administration nabo mu gipolisi muze mudufashe, abo muri OBR bazobabwira bati ni muze mudufashe iki, abo muri administration mudufashe iki, muze mutugamburukire kandi muzoba mukoze. Imana rero ibahezagire singo no kuyicisha amajambo menshi, byose tuzobibonera kuri tere. Inkware zisezerana mu masesa naho ni mu ntango y'umwaka, turi mu kwindwi, aya mezi 12 iyi performance twaronse, uyu mwimbu twaronse turabe ko twowugwiza na kabiri. Iyi ntambara yo kubunganya ubutunzi bw'igihugu rero twese twayifashanijemwo, umwe wese aragira icashize ko kuri umushinge, duhereye ku Nyamiramabi, abajejwe intwaro, abacamanza mu maparake no mu masentare, abakozi ba OBR n'abene gihugu. Iyi ni intambwe ya mbere, bitweretse ko dushoboye, twese ko Nyamiramabi murashoboye, abacamanza murashoboye mu maparake no mu masentare, abakozi ba OBR murashoboye, eka indongozi mwese, abajejwe intwaro n'abene gihugu barashoboye. Ni intango nziza nyine cyo yatubwiye ati umwaka utanguye turangije nako wari umwaka w'umwimenyerezo wo kuja muri ya vision Burundi buteye imbere. Reka bene gihugu tubabwire ko bashoboye, kuko umusaruro ntiwari kuboneka batasaruye nabo nyene. Izi sa combien % badevise umusaruro iwabo ntibyari gukunda. Cyo gituma twufise umunezero, dufise ibyishimo byuko ejo nkuko muvye wacu abitubwiye, ejo ni heza, imbere ni heza. Umwaka utaziriye umwaka w'umunyamwete, twese tuba abanyamwete, umwe wese mu vyajeje, umwene gihugu akore aronke ivyiwe. Nyamiramabi rucunge neza itunga ry'abene gihugu, abajeje intwaro dukora uko nyene baronka umwidegembyo udasanzwe mu byabo no mu babo, utanga amakori bahimbawe. Uno munsi rero n'umunezero udasanzwe kuko nyako mushikanganje w'ikiga ca leta duhaye agakuru keza. Urumva n'umwimenyerezo wa mbere w'amezi 6 twakoze guhera mu kwa mbere gushika mu kwa gatandatu n'igice cy'ukwezi kwa 12, dusanga birashoboka. Nibaza ko ututumashini taxation electronique tudushize mu ntuze nyo kubadandaza bose, amafaranga tuzoyaronka kandi tuzokora imigambi. Muhamagara Nyamiramabi, muhamagara abacamanza, abashikiriza amanza, abene gihugu, komite mixed de sécurité, bose tugire bloke, tugire urunani, habavye kumugizi wa nabi twe tuba dutomboye. Ukumwe n'igihugu no munsi nibyo navuga ati baduhanza amaso, intambwe ku yindi, isaha ku yindi, munota ku wundi, bavuga bati aba bantu barapanze, ibyo bakora burya ni iby'iwacu cyangwa ni iby'iwabo. Wihenze gato wakoze ivyiza indwi yose ukonona ibintu kwa Mungu, washavuga nisho baguharurira. Hari uduteori twize rimwe muri mwishuri bavuga ngo aki profite le crime. Abapolisi serire anti fraud igiye ku kivi barashwanye nabo muri OBR, induru ziravuga ngo abapolisi nibaje gukora ivy'iwabo, ngo barafise kaido charge y'abapolisi irazwi, nukuvuga ko bagenda gutraka umuntu wese biketse ko ari nko ziki. Barafise mission preventive, nijo ikorwa ca mbere Inyamiramabi ijejwe gukinga kw'ivyaha bikorwa. Nimabona baje swate bambaye teni cyangwa batambaye teni, bari ku kamisi yose ko twariketse ko etat major ya fraude iri haji wanyu muri OBR. Etat major le plan niho bayipangira, kuko ikimenyetso nuko amakamyo yose yaza akinjira kuri kitansi imwe ari amakamyo 50 de facilité bazihabwa n'abakadre n'abajabi wanyu. Ikobero induru yaravutse, baramaze indwi zibiri batarigera bicarana na rimwe ngo bavugane. Bavuga ngo joa yako ugenda mu byanyu nawe genda mu byanyu. Mushika mbwira komiseri general OBR none bagirisha inama, abagirije inama bashavuga ngo muri police ngo nibagende mu by'iwabo, ngo natwe dukora iby'iwacu. Yari abagiye kubera iki basanze amasahani yabo ariko arajegera. Bajya bose bademisonye inyuma y'ijya nama ya komiseri general, bajya bose uwotohoza neza bari muri sirikwi yo gutibura, bari bapanze ko tugira isheke finance dutahe duteke.
murabona ko hatumwe ko abafise ibanga n'ibango mu rwego rw'ubutungane, hatumwe ko abasanzwe barongoye amaparke, barongoye amasentare. Rero muri runo rugamba n'abantu bakirumara cyane kuko nibo barongoye abandi, babashira ku murongo, abatari ku murongo bakagerageza kubahanura kugira bagaruke ku murongo. Ni gukorera rero muri iyo mpinduka, kwitwararika gukorera muri iyo mpinduka. Bimwe vya kera by'uko umushikiriza amanza yabaronsa ahantu akavuga ati je ndica nkakiza, ngo jewe ndi mu gisata c'ubutungane, ngo ntaco abandi tudakora mu gisata c'ubutungane ntaco bafise tuvugana, iyo fise idosiye mpaye ndakora. Ni ukwiyumvira yuko dukorera umugabo umwe igihugu cacu twese. Namye numva yuko nkumbura ivyashikira abacamanza no mu bindi bisata bishobora gushika, aho usanga bamwe n'abandi iyo bashikiye igikorwa bakorera igihugu hagize uwundi agira ico avuga ko ukumva hariho amashari avyutse. Nukumva ko twese dukorera igihugu kimwe, Uburundi bwacu, umuvyeyi wacu, impeso yacu. Kuduza umutima wo guhanahana inkuru. Ibi ndabivuga kubera ndamaze kubibona ko umuntu ashikiye dossier akavuga ati ni yiwanje, uri nakwiye kumenya ivyo nkora, aho guhanahana inkuru kugira ngo nkumbure munahanahane ubumenyi, habe gutora inyishu imeze neza itomoye, umuntu akabona ko ari afere yiwe. Dossier ya fraude ishikiriye nka mwebwe mwaje ngaha bacamanza, bashikiriza amanza bakuru, ibashikiriye nukwishira no mu mutwe kuko mwumvise yuko ikironderwa nuko mene izo dossier zokorerwa mu kibiriraho. Mwebwe murongoye abandi mukaca mumenya aho muyitumbereza, nimwe muba musanzwe mujejwe abo murongoye, mukamenya aho muyitumbereza ko afise ububangutsi, ashobora kuyikora adatevye kandi akayikora neza. Aha rero bisha bisaba yuko bimwe byo kwirinda novuga complicité. Cyangwa umushikiza amanza kizigenda wa Republika dufatiye ivyo twagiye twarasezeranye uheruka twakoreye ko ndavuga yuko byagenze neza, ariko kandi hari bitagiye biragenda neza. Rero no munsi turana kugira ngo turabe ingene dushobora kubikosora, tuvyumve, hanyuma iyi minsi tugiye gushira mu bizo dusezeranye amadukosore. Rero mu bushikiriza amanza ukuru, mu bashikiriza amanza icyo twagiye turabona nuko habayeho kudahuriza kuri binabiriya nko mu gipolisi. Harabaye ikibazo usanga bagiye kugendura nk'ubusho pose cyafashe abantu bagizwa fraude, ugasanga ushikiza amanza yafashe ingingo yo kumurekura aho atavuganye n'uwamufashe. Twe twarabikoreye ko gose turabereka yuko abashikiriza amanza ikibazo c'ubutunzi atogifata mineneko ibindi bibazo bisanzwe. Oya, twarabateye akampo, twarabagendeye kenshi kuva dusezeranye, twarishikiye ku kivi turabasanga aho bakorera. Rero n'ubu twaza kubatera ukama yuko iyi dossier iki kibazo cerekeye ubutunzi by'ukuri bagifata nka nkama kugira ngo ntibafate minenegwe dossier yerekeye ubutunzi. Ibi vya fraude narabwiye ko basoma amategeko cyane bakayamenya, kuko nasanze hari ikibazo ugasanga mwarabaza ati none mbega ko bimeze gutya tuza kwitsunga itegeko irihe. Fraude nkuko babishije abona amatari ifatira kuri vyinshi. Hariho ivy'ubutare, turafise code minier, hariho ibijanye no kuduza ibiciro, abagira ibidandazwa bashora ibidandazwa basanga ntibarisha amakori,
aho turafise amateka atandukanye twisunga abakode penal turayisunga n'andi mategeko twisunga rero dusanga tubateka mu gihe majuragirike mu mategeko hamwe umenga barabuze amategeko ba applica kandi ariho amategeko ariho nk'ubu uwa budgetaire murabona ko hizeho yuko 20% ibice 20% bicibwa uwo muntu atashoboye kwaka iyo fagitire icyo oye ni ikintu kuvyuka umushigiza amanza za gutereramwo ikabikaboneka ko uwo muntu bareje n'igipolisi n'abandi nzego ko uwo muntu yashoboye guhashwa amafaranga aracibwa loko icyo nabonye nuko gusa ko vy'ukuri ntibabora amatari harabayaho haba kudahasha abafatanya fraude nivyo mugabo cyo nibagije cyo bakibituma nibagije nti kumbure bivaho turi muri politique ya désengorgement de prison aho kandi karashobora kubagora kukagera kabona ati umuntu tamufasha yagizwa fraude nivyo reka tumuca amande nitumujane mu ibohero aho rero tuti ku by'ukuri namwe mushire ku munzane muraba ikibazo cy'ubutunzi nama tudahembwe dushire ku munzane turabe nivyo turafise ukuntu tugabanya abafunga amabohero mugabo ku by'ukuri ntituye turekura inkozi z'ikibi kuko turigishwa neza papi autorité twereka ko ku by'ukuri umuntu anganya ubutunzi bw'igihugu ku by'ukuri n'umwasi w'igihugu icyo turikorera ko kandi ntituriko tugwiza ahantu mabohero gutyo ariko turagomba ko inkozi z'ikibi zihashwa ntibabonereho ngo turiko tugabanya abafungwa bace bagira bati nzogira ibyo nshatse nzoja mu ibohero oya warafungwa narabateye akamo none amateka bitomoye twisunze ingingo 154 y'igitabo cy'amategeko agenga itohoza iburanisha n'ikigwa z'imanza z'ivyaha ibi vyaha bijanye na fraude turasanga bihanishwa n'imiburiburi igihano umunyoro utari munsi y'umwaka aho ni kuvuga yuko mu gihe icyaha gihanishwa umunyoro utari munsi y'umwaka umuntu ashobora kuja gushirwa ku mutabi muhagarika haro n'amateka azoba aho nya turondiriye guhasha abo bantu bagira bati ko bari muri mu byo kugabanya abafunga mu mabohero ubutugize fraude baduca amande cya twitahira kandi baramenyereye nivyo ni benshi bifatira ko yuko babaciye amande babiheze bimeze nk'amwe by'urumogi zona umuntu usanga atagira n'ikanda mbiri umuciye amande zona imiliyoni uzobona unyana wuzanye mbega ukuye hehe byerekana yuko burya ntabariwe ujya atagira ikanda mbiri yambara impuzu zatabutse afite urwo rumogi burya ntabariwe rero ni fraude uzubona iyo ubaciye iyo hadabu ni umwanya mutoya nabo nashaka gusanga ari sirikwi ndende ku buryo ugakora mu runani kugira ngo bananize igihugu nabo rero ntibabonegweho twasaba yuko bashikiriza amanza ku by'ukuri iki kibazo bagifata nka nkama ntibasamazwe nuko ngo ntibo gwizana mu mabohero oya kuraba ndabateye akamo habiguhasha kuko amategeko arabirekura none icyaha usanga gihanishwa ku munyoro ushikana imyaka 5 baza ko ari gito hama ikindi nashaka ko ntere akamo ku nabonye muri gihe tumaze tuko turakora kumbure nikiza bari nagishasha usanga nikimenyerewe ko tuko turikorera ko dusigura mbega icyaha cya fraude murabona kumenga nta muntu yibwe novuga umwe hamwe ngo yibwe la victime umenga ntariho ariko ariho mbega niho sabwa indishi yakaba kwizo dossier kugira ngo ndahandi ko ndabakebura ko dusanga turabashengeza bagacibwa imanza ugasanga ingingo zifatwa n'izi nukubaha babacira umunyoro gufungwa hamwe n'amande ihadabu birabiheze yega amategeko aratekanya yuko abantu bakoze icyaha cyo cyose reka harimo indishi y'akababaro burya y'icyaha akababaro yacibwa kuko la victime ariho wakora icyaha ariho burya ntibosubira sinkabajya abantu mugenda babwiye nabone
yataba babaca amande bagaca bitahira, yaba la societe yasaba indishyi y'akababaro, wa munywarumogi azane miliyoni atagana ikanda mbiri mwanya mutoyi, iyo ndishyi y'akababaro yo kisumba miliyoni murabyumva ujye ho mbusi ruto bo bahashe ntibosubira. Naha kubera amafaranga acaba make baca bariha biba biheze umiliyoni n'umwanya mutoyi, no mudanaza agira fode y'imiliyoni ibintu by'amamiliyoni nk'ijana kavuga ngo umuciye amande y'umiliyoni wowe abo waza kubukoze iki nubusa aca yari agaca yitahira. Ariko nitwari wa munyororo nababye ko bari ku munyororo tuzatubushira ko rero twebwe dusaba indishyi y'akababaro aho bidakozwe n'umucamanza wa leta mateka tekanya yuko ikorwa n'umushikiriza amanza n'abateye akamo abashikiriza amanza bashikiriza amanza nabagendeye ababwira yuko nimfate minenegwe indishyi y'akababaro muze murayisaba, hama ngasaba rero nizi nkaho bezi n'inzego iyo dushinzwe muri sentare yikurikire byakuyidutana bimwe byose très technique bisaba ko dukorana hafi kugira mushikiza amanza agiye kuyiburana asho bijya mu technique ubu muri hafi ashore kubitahura. Akane karore fraude y'ibitenge muraze kwigoye iragoye gose mushikiza amanza ari très technique muri obere baraba ajya amavinyete arakuntu bayasuzuma bakabona ko ari by'amagendu, hari impapuro nyinshi zo muri obere barinda kuraba ngo twarakoranye izo twafate zitari nke narahamagara ni ngo mwirabire isema ndabikora nabi igira ibi hanyuma je cyangwa bikurikira kadukorana gace bigenda neza. Ikindi nacyo kuri fraude ifatwa, iyo fraude ifatwa nivyo irafatwa nk'akaro nk'ibitenge turabifata twashikiriza kigobere yamya avuga ngo hariho ngo conflit de compétence, ariko ucego twaracize ku by'ukuri twaracicariye turerekana amategeko y'icyavuga, ariko ntituje kudisikato ngaha ayo turabise kandi tuvugira ngo nta kibazo kandi bitoreye ko turiwe ni mugabo umwe kandi biratora inyishu umugabo rero no mukije kwa kakara bijya fraude dufata tukaba bitenge mu ibihumbi n'ibihumbi mukaja kugurisha ko mutambwira ngo twagurishije aya irega ni pièce urumva tugiye kuburana twaragurishije waba twamushengeye singira icyo nerekana mbega byagiye he arashobora n'ukwera ugacumbwira ngo warigurishije nawe ntiwampaye la pièce ntiwanyeretse ngene byagurishije amafaranga byaguzwe nangahe ejo ni yaramuka yeze wa muntu erega tujya kuburana nawe agira ati ngo nsubiza nashaka dukoranye mucumbwira uti rondera mu magisera rya iwawe aze kuraba kwa assista kuri vente na nyapeve ayibone ngene ikozwe abona amafaranga wa muguzi yatanze, hama ndabi bacazara dushire muri dossier itwaza kuburana tuzerekana tureka sentare ingene byagenze.